Filipi igice ca kabiri umurongo wa 5 udusomera aramanuka hamuca ugenda igice c'8 ku murongo wa 32 mu Baroma. Hama turangije gusoma aho hantu mwugare Bibiliya muce munkurikirana. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Yesu Kristo, uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo kumusaraba. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Urakoze cyane. Ikamuha rya zina rirengeye amazina yose. Point. Bisubiremo. Ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Point. Deux points. Point. Genda rero mu Baroma 8:32. 8:32. Ego Romain 8:32. Itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabira byose muri we. Point. Subiramwo hamushire hakaburungu. Hari point d'interrogation. We gashira hakaburungu nk'uheza. Itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabira byose kuri we. Murakoze. Ugara Bibiliya zanyu muzugare kuko hari igihe tuba turiko turabwiriza undi ariko arasoma Bibiliya nkaho umenga nawe araza kuvuga ubutumwa. Muzugare ntihagire umuntu asubira gusoma Bibiliya mubireke. Aho niho handi tuba turiko turavuga ngo dusenge, umuntu agaca asoma Bibiliya. Twavuga ngo dusome Bibiliya agaca asenga. Ugara ibintu byose bigende mu gahunda. Imana ibwira Nowa kubaka ubwato. Yarabwubatse, murabizi. Imana yaramubwiye ati genda urondera igiti cy'umugoferu, uragisanga hagati mu kibira, kimeza hanana, urakibona. Imana iramudirije, iramutwara, imwereka igiti, aragisatura, aracanikira. Ivyo biti by'umugoferu nivyo yakozemwo ubwato. Mu mwanya yari karabaza kandi yubaka, yabaza avuga ubutumwa. Yubaka ubwato ariko arabwira abantu atariko rero nubwo mubona ndiko ndubaka, burya hagomba kuza ibintu bitameze neza. Mushaka mwoza mukashigikira kandi mugahindukira, mukava mu ngeso murimwo. Abantu bakamuraba. Icambere baramwitegereza bakarabona n'umusaza. Icakabiri bakabona aha ibyo ari karababwira ubwato buri bubatabare mu gihe umwuzure woza, ariko arabwubakira cankwe abwungira ku musozi. Ni nko gufata, dukurikije ico Bibiliya ivuga, uwitwa Nowa baba nk'ariya ku musozi Mugongomanga, murayibona hariya ku musozi hejuru. Murabona na Tanganyika ahantu iri, murabona Tanganyika. Nababwiye guceceka none mwaciye mushishwa. Nabajije muraza aho Tanganyika itumbereye hagati y'urya musozi, hagati y'umusozi uri ngaha na Tanganyika. Murabizi ko hari ikiyaya, hari amazu, abantu nitwe aha tukikujwe na Tanganyika n'iyi misozi irina. Sivyo? Tekereza rero umuntu
ariko arubaka ubwato ari ku musozi ku mugongomanga hariya ku musozi, akaca abwira ngo ndiko ndubaka ubwato ngo buzodutabara Tanganyika iri hariya. Yababwira bakavuga ati no, umutama mu bisanzwe yasaze, arashaje, imitsi irashobora kuba yakoranyeko, ntibikunda, nta kuntu twotabarwa. Mbe ubu bwato ashobora kubaka ubwato akabwubakira ngaha ngo azobuterure abutwara bushikane kwitangika, buzoterura bande? N'abahungu biyo bazomufasha kubuterura. Ariko nagomba ndababwire, mu buryo bataziga, mu buryo batatekereza, mu buryo batabona, mu buryo abantu bashobora kubona ibintu bakabinegrija, ntibari babizi yuko mu mugambi w'Imana, Imana izofata amazi iyaziburure, aduge arenga urya musozi ubwato buriko burubakirwako, buyaterure Tanganyika ntibigikenewe, kandi amazi yavuye mu kuzima bariyo agenda guterura ubwato. Hari uburyo tubayeho, hari uburyo turiko turabona ibintu ukasa nkaho umenga turacafise igihe kirekire, ugasa nkaho umenga nk'uwibwira ati jewe ndabona ibintu ari birebire, nzobaho, nzogira gutya. Ariko nagomba ndababwire, hamwe no gutamba, hamwe no kunezerwa, umuntu atari karatekereza kwiyumvira yuko umwanya n'umwanya hari uwemeye gufata amavuta y'umurwanizi Satani. Kuko usomye 10 ku murongo w'10, mugerageze kunkurikirana kugira ngo muntahure. Usomye ku murongo w'10, igice c'10 ku murongo w'10 muri Yohana, hari ijambo rivuga ngo umurwanizi ngo nta kindi cyamuzanye atari kwica, kwiba no gutikiza. Ngo ariko jeho naje gutanga ubugingo kandi ndabutange busaguza. Mugabo nagomba ndabwire, Yesu yageze ahantu hamwe no kubazi yuko Satani ari we se w'ibinyoma, Satani ari we musuma wa mbere, ari we gisuma, ari we muntu yiba, ari we afise ayo mavuta. Yesu agiye kutubwira kugaruka kwiwe, yitirije amavuta ya Satani y'ubusuma, aravuga ngo ninagaruka nzoza nk'igisuma, nzoza nk'igisuma. Sinkunda ibisuma, kuko ibisuma ni bibi. Ariko nagomba ndabamenyeshe, nkorekije tekinike na taktike z'abasuma, niwo mukenyuro nabonye yuko nokoresha kugira ngo abariko bararenga kwibwiriza, abatariko baragendera mu maprincipe, nshobore kubihora. Nta sinyare nzobaha, nzoza giturumbuka, kuko acaravuga ngo kurya igisuma kitamenya umwanya, nyenurugo atamenya umwanya igisuma kizirako, niko nanje nazobamenyesha ingene nzoza nigiturumbuka ibintu bikaguhindukana. Hama nkatsangaruka gatoya mu nkurikirane, joro ry'ubuntu mumpere Yesu cyubahira. Nkatsangaruka gatoya kubabwira abantu benshi ngaha, twebwe abakristo turi ngaha, tuguma twitwaza kuvuga ngo turorereye inzamba, ngo tuzokumva inzamba. Ngira ndabahebuze rero, ngira maze ndabahebuze. Twese uko turi ngaha nta nzamba tuzokumva, twese uko turi ngaha tuzoca ku mpanda, tuzoyumva turi hariya twaraciye ku mpanda. Abantu muri ko muratekereza ngo Yesu ngo araje vuba, mukatekereza ngo kuza vuba ngo naje gufata ngo isi ngo ayikunja kunje ngo ayigire gutya ngo igipapuro ngo aminzambi ivuge ngo tumulaki Bwana. Si wote imani zetu ni za kumulaki Bwana, ni vizuri, ariko tutamulaki Bwana tugitoka mpanda. Ico rero ni kuvuga, nshatse kuvuga mu mvugo yumvikana. Twese uko turi ngaha muzovyara, mugira buzukuru nabuzukuruza, nimushake muvyara buzukuru nabuzukuruza no buzukuru kugera kuri wa wundi wanyu bamwita ngo iki. Ico urabibona abasore ari ngaha b'imyaka 16
shaka ubyare bwire gute ugere kuri ico niki. Yesu ntazoba araza ivy'inzamba ntibizoba biravuga. Uzoca ku mpanda. Bwira mugenza wati tuzohaca hariya. Kalendriye y'Imana, umviriza kalendriye y'Imana. Kalendriye y'Imana ivuga yuko umunsi umwe kuri yo ari imyaka 1000. Kalendriye y'Imana umunsi umwe, one day, ni imyaka 1000 kuri yo. Iyo ni kalendriye y'Imana. Muriko muratekereza ngo Yesu ngo araje kuri urungano rwacu. Hari urundi uzodusimbura. Ninda zokwiza imyaka 1000 nga. Ninda ageza amajana 2. Ninda zogeza amajana. Ko twemerewe 80 n'ijana. Uwimana yatindije cyane n'ijana na 20. Sawa basi, muriko muravuga ati harabo twumvise basaka telefone shaki guhedese. Ico nzi nta gihumbu uzokwiza. Iyi ndaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Mu bisanzwe turiko turafyina mu nkurikirane. Turiko turafyina ngomba ndabakundishe Yesu gatoyi. Ndabakundishe nongereze gatoyi ku rukundo mumufitiye. Nico kintu canzanye. Twaje kuvuga ku buntu reka ndabakundishe Yesu gato. Iri jambo rivuga ngo ndaza vuba ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Vuga amen. Iri jambo sirya inzamba. Reka manze ndababwire kwanza ku nzamba. Ndabizi ndiko ndavuga makuru mudakunda muga niyo makuru akenewe. Niyo makuru akenewe. Kuko Imana iheruka kunyereka ndiko ndasenga 98% abakristo bari mu ishengero bakirijwe bamwakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. 98% kw'isi yose. Ahari abakristo kw'isi yose bari mu ishengero bamwakiriye bakatura ati Yesu mbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. 98 ibintu birateye ubwoba. Imana yarambwiye ngo nta numwe yiteze, nta numwe afite amakuru y'ivy'ijuru, nta nuwiteze kugaruka kwiwanje. Nta numwe, twese amaso yacu ni nkoko. Turiko turashaka gushininga, nipendeze, munione, nijenge manyumba, nikwe natembera gari ya kipira, nta muntu numwe ari yibaza ngo yibaze mbega iri jambo yadusigiye riva ngo nzoza nk'igisuma ubuyoza nojahe. Na 98% bakozi b'Imana bene data dusangira urugendo benshi muri ngaha hanya hari 99%. Hakuna mtu iko nafikira ya kuwaza ngo Yesu agikuya sasa hivi bitaenda wapi. Turyama n'icaha tukavyuka n'icaha tukakimara n'ukwezi tukakimara na 12 mois. Hari abakoze peshe kuva mu kwa mbere bagomba kwisozera n'umwaka bakifisa. Donc tu n'es pas là. Ntuwiyumvira. Ntushobora kwibaza ati mbega Yesu reka rende babwira igituma ivy'inzamba mu maso yake mubireke. Inzamba tubireke kuko inzamba nayo si kintu kizovuga ngo ngo abantu bose bafite amatwi ngo bacumve. Bibiri ivuga ngo izoba ari inzamba y'akabanga. Ifise banyeneyo hari abanyene bazoyumva nizokumva abantu bose. Ni yakabanga. Ntibakubeshe. Saba Kristo wose bari mu ishengero bazoyumva. Sibo suko gukorana ngaha anya ahiravuga nta numwe izokumva banyeneyo. Hariho izoba ari yakabanga kuko muzoba muhagaze muri abiri umuntu akurondera. None isinye yo kundondera no kugira gutya ni kuvuga ngo ico numvise we ntiyacumvise. Ni yakabanga. Ni nzamba ya siri. Parapanda ya siri. Pum! Inasikia mwenye. Pa! Anaenda unamtafuta unamkosa. Bibi yako sherisho shore kwa anakuambia mnatembea pamoja. Pum! Unamkosa bibi yako. Wewe unabaki.
nako anaenda biba na baki tisheri tiko twa tisheri we uri muri dusha to ya gena kura ku mabati gutyo ugasanga sinzi ko amabati azoba yatobotse ibyo sindabimenya mu gusaka usoke hanze wiruka ugende kubaza kumubani umubaza ati yasohotse ubaza umuboye ati yasohotse ryara ati nta muntu arasohoka ugende kuraba gutyo usange imfunguruzo ziracari indani n'umuboye ntarinjira ntuzi ko twahereza amazu yo hanze urabe gutyo vati none sheri yaciye kwifungurizo ziri indani inzamba rero mu nkundire ndayishire pembeni gatoya reka ndayireke inzamba kuko inzamba n'urundi rugamba reka tubanze dutahurura iri jambo rivuga ngo ndaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze ngira ndababwira kuri iri ndaza yama yaje n'uyu mwanya ndiko ndavuga hari abantu ari karazako uyu mwanya ndiko ndavuga uyu mwanya ndiko ndavuga uyu mwanya muri uyu mwanya ndiko ndavuga hari uwo bari kubarazinga mu ishuka bagira batware muri frigo uyu mwanya ndiko ndavuga uyu mwanya ndiko ndavuga hari uwo bari kubarakunja mu ishuka hari undi bari kwaragorora ukuguru kwa kongataye kubera impwemu zicitse ni 3 minutes wapfuye amaguru ameze gutya bisaba ko bakuvuna ukuguru bari baravuna bagorora kugira ngo begeranye batware muri morgue uyu mwanya turi mu buntu hari abandi bari kubarashira muri frigo atari amasamaki yabaje ko uyu mwanya ndiko ndavuga hari uwo bagonze uyu mwanya ndiko ndavuga yasohotse atasavye atasenze ngo avuge ngo nibangonge baramugonza ubunyene barabagonza ubunyene uyu mwanya hari agisida zibaye uyu mwanya ndiko ndavuga Yesu aguma azavuba aguma twara uyu mwanya ndiko ndavuga ndashobora kuba turiko turaganira gutya ejo mu gatondo akababwira ngo Olivier byahese nababwiye nari mu muriro nagiye gupfa si ikibazo rero gupfa n'ukuri ivyo rero ndashaka umuntu wese abifata nk'ibisa kuko dutegeza gupfa uzopfa nzopfa ikibazo kirahari niki mbeko mfuye kwanje ko vuba akaba ntwaye akaba nkuye mu isi y'abazima ngiye ibyo nivya gupfa twese turuzoca ngiye he nakwa gutamba kwanje de nuzamubwira ngo naragize ngo lelele ugiye kinu bene data je ndabizi ko kuba kwanje ngaha si ubushake bwa pasiteri wo ngaha si bwa Romeri n'Imana yanzanye hano mirongo 98 Imana ibimbwira nararize ngira ubwoba ndavuga nti ndafata uhe mutwaro ndatangurira icenero isengero nigiteze na gatoya mambo ya mbinguni hakuna tamba tunaimba tunahubiri hakuna mtu iko fikiria kwenda ni verse za kusema sitakufa bali nitaishi ili nitangaze makuu ya Mungu sinzafa ariko nzarama kugira ngo namamaze ibikorwa by'Uhoraho gutamba kuvuga ubutumwa gutya nizereye kumubona Yesu kumara imyaka maze ndiko ndavuga imyaka 17 ururimi rwanje ruvuga Yesu wenyene abanzi mvuga Yesu semerera mwibarabara mu masoko ingendo ngumafata ingendo genda ndadahwa mu muduga ngina wedere n'abana mfise ishashe ikigendera muri ntuzi ivyo byose nkaduga imisozi province 17 nkazizunguruka ndiko ndavuga ubutumwa nk'umusazi hama Yesu akanza ko nkisanga sinemewe
mureke ibintu bya buruma mfata umwanya mureke ibyo kwimyoza mwiyumvire uko ivyo ni vy'ikirokore turabimenyereye. Ndashaka yuko dutamba tunezerwa dutwara imiduga myiza bubaho ubuzima bwiza bubaho kuko ivy'igikundiro ivy'amahoro ivyo kuroranirwa ibiri munsi y'izuba papa yarabiduhaye n'ubutunzi Imana yaduhaye isi nibiyuzuye n'ivyayo ndabifuriza kuroranirwa ndabifuriza kugubwa neza ndabifuriza imitwaro kubavako ariko hamwe n'ivyo ijuru rikwitegereza rikubona gute hamwe n'amafaranga hamwe n'imodoka ijuru rikwitegereza rikubona gute nk'umwana umwitirirwa nk'uwitirirwa Yesu nk'umukozi w'Imana umuvugira nk'umukozi w'Imana umuririmbira iyo Yesu akwitegereza kubona gute iyo akwitegereza akubona gute inyuma yo kurangiza ngaha ninjiye ngahanya nk'icinjira gutya mbona pembeni gutya nabibwiye mu protokole ya protokole umuhungu agaranye umukobwa mwegamiye gutya bari muri surosore mu ngoro y'Imana abantu barapfuye barononekaye ku buryo no muri territoire y'Imana ahantu y'Imana baraza bakafatanira bari muri surosore nta bwoba hari abariko baratamba ngaha ngomba guprofita gato wenda nabicishemo kugira ngo umuntu yazanye telefoni n'agashakoshi kagumane hafi kuko harimo impene nyinshi ngaha nyinshi kiyegereza ukashire hafi shira hafi reka niganirire na bene data bakoze Imana dufatanije igikorwa hamwe no gutamba ndaza vuba murorereye inzamba umuntu aryama ntavyuke umuntu twama twaherekeje abantu ku mpanda ariko ntitwiga turarira ku mpanda tukarira kuri morgue tukarangiza kurira bakavuga amajambo bakamushirayo bakamufura baheza kumufurira amasoza akaduheramwo tukaza mu muduga twikajije ko twashavuye nyene tukicifatanije nawe twashika ku mugwaraba kuri reception tugakaraba twakaraba yego dukaraba twereka bariko baradukarabisha ko nukuri tukiriyo nukuri agiye tutabishaka turafatanije namwe umubabaro ifanta yaza cyangwa kiyeri bigahera uwo mwanya wasohoka ukaja kurya brochette ugatwe dutangura gutwenga harya muri reception kumpanda twariko turarira muri reception dutangura gutwenga kumva umenga atare bamufuriye byaheze umuntu ntiyige ntutekereza tuyuko twari tuzinanye haro nabandi bataho ukavuga ati turi kwa pamoja jana turi iko bien na koma iko anaendaye harafa usoma haraba Imana iheba haraba Imana itwara kugira ngo twige kugira ufate umwanya wo kwiyumvira kugira umenye yuko utari robokopo wewe udafise umutima w'ivyuma ufise inyama n'amaraso nk'uyo onyagiye Imana ikemera igatwara umuntu ikatunyiganza umutima hakagenda umuntu ariko abantu ntibige ntiwige nufata umwanya wo kuvuga ati Jesse nk'uyu sishobora kwemerera kwicaha kiba kungoba muri jewe umwanya n'umwanya Yesu ashobora kunzako yaraturangije abigishwa baramubajije ati none ga mwami iki ni kihe cyo kugarukana ingoma yabise ninge harababwiye ati ivyo si vyanyu kumenya ivy'igihe aviko nakabanga k'Imana si vyacu Imana yaraduhejeje
ntituzi iminsi tuzomara, ntituzi imyaka tuzomara, igutwarira umwanya ishakiye, ntigisha inama umuntu. Umugore wawe nashaka bagukunda iragutwara, nushaka gukunda umugore wawe iragutwara, nushaka gukunda umwana angana gute n'Imana itagira amasantima, aho ishakiye iragutwara mu bumana bwayo, mu buhangange bwayo itabagije. Kandi tukarira ufashe ijambo wese avuga ngo nshimiye Imana, niyo yonyene tuyishimira yishe. Nta wundi muntu dushimira yishe. Umuntu yishe uwundi tukamumenya tumwiruka inyuma. Mugabo Imana irica tukarira, atariko muri byose dushimiye Imana. Uri kurarira niyo yonyene yica tugashima. Teye ubwoba ni gihangange, ikihimbaye cyose iragikora, ikihimbaye cyose iragikora. N'Imana y'igitinyiro, n'Imana itarango bariko barakwa pressure ngo umusitare, niraba ngo ufite amagorofa mu rupangu, niraba ngo ufite kigutwara umwanya wose ishatse, umwanya wose iragutwara. Twara aba president, igatwara abami, igatwara aba milliardaire, igatwara aboro, itwara uwishatse, iratora ishatse bose igatora. Hamukata wibera muri yoyoyo mini kosa kamenga warayitekeye umureti timwarasinye tijewe niho ukiyumva umenga ni sawa, wewe ntuzopfa, wuri robokopo. Imana y'igitinyiro, Imana yo kubembereza, Imana yo kwegera duhinda gashitsi, Imana yo gusenga dushajishije ukwera. Ibi sindiko nabibabwira kubera ndi pasteur, je sindi mu gipasteri, sindi mu kirokore, kuko ikirokore kiratwisha, igipasteri kiratwisha. Umuntu ashobora guhagaranga ariko aravuga amaverse ariko atayabamo. Ibinye n'abayisilamu barabivuga, bamihazara iyo bariko barabivuga, Bibiliya barayivuga, byanditswe bifise. Je ndababwira ngo ni ijambo ry'Imana ariko mu Islam akubwira chapitre na verse, kubwira n'uwayanditse. Ibi biravugwa, ibi guhagarara imbere, ibi wo bivuga nsamba na abivuga mvuye gukora amabwa. Ibi nibi sindi mu kirokore jewe, sindi ko ndababwira mu kirokore, siko ndababwira jewe sindi pasteur, sindi mu gipasteri, sivyo ndi. Uko aba pasteur uyu munsi barakubwira gukunda nabo bankana, barakubwira kwihana bo buzo ivyaha. Mubireke ivyo ntibibaraba, raba wewe witunganye wewe. Nuri kuratekereza ko wota amasezerano ni sawa, ni sawa, amasezerano ni sawa. Mugabo no kugaruka kwa Yesu nirindi sezerano. Umugore ataje Yesu araza, inzi itaje Yesu araza, amafaranga ataje Yesu araza. Ibyo ntiyi no kugaruka kwa Yesu ni sezerano. Kandi kugaruka kwiwe sigiye cy'impanda, agumaza nimubeho mutunganye, niwemere ko izuba rirenga ufite umuntu ubitse mu mutima. Agumaza Yesu agumaza. Muri mu ibintu bitagira umutwe kurya, umuntu ariko aratinda abwira Imana ngo Mana ngo ngomba kurya, Mana ngomba kwambara, Mana ngomba kugendera mu muduga, Mana nk'umuduga nanje nyonge. Baza abantu batunze imiduga akubwiye uzazurayishiramwe amazi, imodoka bayishiramwe amazi, n'amazi yo ayatunwa aho usanze ibombo hose, ni bombo ryo kuri rya public sushiramwe mu muduga. Wewe wiyumvira ngo utunga umuduga, plaquette urazizi, bizirira urazizi, ipine kuvyimba urabizi, baza batunze imiduga. Uhindura amavuta urabizi,
usaba imodoka urafite amafaranga yo kuzorashiramo amavuta ufite amafaranga ya essence mana abandi nabo usanga bafite imana ngo Range Rover ugendera muri full tank Range Rover wewe no kurya ntibirakunda nturarya amatemi disware uri kusaba Range Rover Range Rover imiliyoni 300 ayibaji utayafise bitumura ngano hawuzi umvere mbabwire kugira ngo tugende gutamba abonye ngo cadusenga meje cadusenga mureke imikino ibintu by'Imana ubirimwo urabirimwo utabirimwo ntavyo urimwo mureke imikino gukinisha ubuntu bidupriva ibitubeshaho hano musi y'izuba gukinisha ubuntu ntibukinishwa burya buntu burateye ubwoba ntibukinishwa ubuntu iyo ubukinishije ntibukina nawe bugupriva ivyo tumugira stability hano musi y'izuba uruhiraho utarukwiye kuruhira ubuntu nibabukinisha Imana huzuye abasore bafite bakeneye kurongorwa kugira ni sawa nibyo ubuntu rero ntibabukinisha keneye kurongorwa il y a des principes hari amahame kugira ngo bikunde wowe n'umugore wawe mushobore kubana neza hari ibintu utegereza mu mwanya uri umusore hari ibintu utegereza kwiyima kugira ngo bikunde mu rugo biryohe bimukwiye kubimenya ubuntu nibabukinisha reha gukina mu buntu kuraho ibintu muri ko barababwira ngo nibisanzwe ubuntu nibabukinisha ubuntu burabujije amahoro abantu ubuntu burimya abantu rasyo ubuntu burima ubuntu buriko buratwara igitereka kw'amatara ugasigarana agakiza ugasigarana agakiza ariko ugaguba witwa ko umukristo ariko igitereka podium yaragiye amavuta Imana yaratwaye ubuntu buradutwara ikintu buragukura ko ikintu ukaba ikintu kiraho gusa ubuntu gukinisha ubuntu gufata intambwe 300 imbwebwe 300 ukazigara gutya ugashuhira mu Bafilisitiya gufata ugwasagwa indogoba ukica abantu 1000 gufata imiryango y'ivyuma yigaza ukegeranya ugakatagata uhagira gutya kugenda ugafata intambwe ugatabura hamuka tugera ahantu ugenda gufinata ku bibero by'umukobwa ukinisha ubuntu urabukinisha kandi rero ikintu kibabaze tubukinisha tubuzi Samusoni yabukinishije abuzi kuko yagiye kubwira Delila amubwira agiye kumumenera impuri yamubwiye ngo woramukunkuye ku mushatsi wanje ukacishaho urufuhe ku mushatsi wanje no camba goyigoye nk'abandi bose Samusoni yarabizi ko tari nk'abandi bose yarabizi ko ari iniki yarabizi ko atangana n'abandi yarabizi ko imbaraga afise atawundi muntu azifise yarazi Imana yamugize ko mugabo aragikinisha abantu ariko arakinisha ubuntu umuntu araririmba gatoya ama6 ukiri ngahi Bujumbura na ruguru ntibarakumenya muri province ahi Bujumbura hibongoza gatoya abantu bakavuga ngo yego yambiza baguduske dufite bizumwo umuhungu bamusoma 6-8 akavuga ngo ndosa abagore ungari stari wa mu quartier sio quartier zote za Bujumbura zinakuyuwe hata mu province bakuyuwe unataka wangukie mu quartier hauyavuka uyaenda Rwanda hauyaenda Kongo
amaradiyo mu Rwanda no muri Kongo ntakuzi, muri Trace TV ntibakuzi, naha ugira ugwire ngaha mu biharage n'ibijumbu n'imyumbati, nurarya ku masa, nuranarya amasikironyonyo nuri uragwiriye ngaha nyene, udufaranga dukeya konsere gatoya, ubufaranga buraduze, utangiye kurira muri Tropicana, uhagaritse gusenga, ugabanije gusenga kubera Tropicana, bagutwaye panoramique, uduze muri ascenseur, uciye wibona kuri 50 cent. Panoramique urashusha tahuraja. Ni ibi by'abakinyi bacu ngaha, abakinyi twake je nakinye football, nibaza ko bamwe babizi, nakinye football nari muri club. Umukinya arakina gatoye tugakina gutya, bamuselektiona muri equipe nationale, agafata indege ya Ethiopia, akaronka amafaranga ya mbere, akamanuka na televiziyo, akamanuka gutya, agatangura kurara mu kabari. Ethiopia, muri Ethiopia kariyeri y'umukinyi kabiraheze, kanwa inzoga, kanwa urumogi, bikabirarangiye. Yamara aba amateleviziyo akabona ba Messi, akabona ba Cristiano, ntashobore kugira umuhigo, akavuga ati man, muriko murabona ba Michael Smith, muriko murabona ba Darlene, muzifise ma telefone yanyu, ugira ugwire ngaha utaragenda kuramukanya na Darlene. Nta muhigo, nta yerekwa, tuntu duto, ubustare buto, Alipe kumva ati ndabaye ari pupe kabisa. Hano ibujumbura Bibiliya yatubwiye ngo mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Umwami aba muri wewe, umwami twizeye, umwami watuye muga ntawuzi. Birababaje vraiment. Ntawuzi. Ari wowe ndakizirwe vraiment. Yesu ni ndani mwangu na yeye ni wenene. Muga ntumuzi. Batubwiye ngo tugire. Nditumenye umutima wari muri Kristo Yesu. Tugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo tugire wa mutima. Ntawo twuzuye orgueil, twaraze nta mutima. Nijyari mwabonye Yesu avuga vyimba, nijyari Yesu mwabonye abwiriza ubutumwa yuzuranye protocol. Nijya mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ntawo mu bakozi Imana, ntawo mu baririmbyi, ntawo mu bakristo, ntawo turi mu gakete. Nijyari mwabonye Yesu adundika. Bibiliya mugaye tubwiye ngo tugire wa mutima ngo ari muri none ko twigana Imana nk'abana ikunda. Imana uri kurayigana wowe wa mukristo, urayigana. Ivyo uri kuragira wabibonye kwande, wabimubonye ko ryari Yesu. Ivyo wigira, ivyo ushaka kwigira ubustare burebure wabibonye kwande. Protokole zagomba guhagarara kwa Yesu mu gihe ari ngamusizo zigashaka kuzana, akabwira ati ba Petero mwe murabayuwaye reka abo bana bazi. Ivyo ninde yabibatuma? Murabizi ninde yabibatuma? Petero nibiki mwebwe ninde yababwiye nabatumya ku kazi? Ngaba barabayuwaye ku buryo bazibira n'abana nk'aba. Abana bangana gutya. Ngo niho reba bagira bamwereke ko bamwitayeho. Akabwira ati toka nabatwa amasano umutoke. Nibitugana. Ibyo ntibitugana. Kindi gihe bari ku musozi Yesu abaroma abasoda baje babaza ati Yesu w'i Nazareti ninde? Petero kimbere mbere nabisu masikia nakata. Bakubajije wewe ukata amatwi y'abantu wewe ninde yago? Yesu aramubwira ati ni izo turi kumwe ngaho ufise imbuga itaga Petero. Ibyo nibiki?
turi kumwe ku musozi n'abatwaye gusenga, mwananiwe kumfasha gusenga, mwananiwe kubana nanje, kumbe muvise imbugita. Nabatumye muri ko mugata amatwi y'abantu. Yesu agafata kwa gutwi, umuntu aje kumuboha s'il vous plaît. Umuntu aje kumushira ku muntu. Agafata ugutwi agusubizako. Iyumbi arabizi ko aje kumutora. Aje no kubereka uwo ari we. Ni jewe bahagenza ibigongo akikubita hasi. Agasagaza akabavyira ati ça va vous allez bien. Ati nukuri ati Yesu w'i Nazareti ari hehe? Ati here I am. Nimugaruke bana. Ni sawa. Amaze kuba kubita hasi nka gatatu cyarababwiye ati nukuri ntimusubire kugwa ni jewe. Petero ati nibishoboka ati Yesu ati nibitugani Petero. Abatu wenje unamaliza kubangusha. Uyu munsi wa protokole bagira ubuyu wayi buruta uwo ba protokoye. Mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tunachoka. Mimi nachoka. Bingeza buyu wayiwe bunayara mu barokore n'abapasteri bingeza. Mtu anaponesha kidore anatia ku Facebook anaandika maneno yakupata kidore. Yesu yaramba yafata kwa kunyunyuta yaguhereza inyama yarangiza kegera ujya muntu asubize kwinyama ati petit kite tokapa terusi bambika kama ni mi. Ariko kidore ku Facebook unambia watu partager par alerte. Banduku. Mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ibyo bintu mwabivanye. Donc nariko nabwiriza ngoronsira pareta amaboko ngabantu ngo babona amavuta ku maboko hama babona nibitumbura. None amavuta tubwire kubona amavuta amaboko sida yakize ico nico gitangaza. Kanseri yakikira ico nico gitangaza. Diabete yakikira ico nico gitangaza. Kubona amavuta mu maboko sekwa. Alerte. Ni mura tukagenda kuri abare twakrika gutya. Tinariko ndabwiriza amavuta ya paritara amaboko abantu. Gusa biraheze nta kindi kintu cyabaye inyuma y'amavuta. Amavuta sekwa. Najewe no tori kambiri muhira nkarigisiga amaboko sekwa sa. Nibiki igikorane zani bimuga zani bipfa amatwi iyo publicité wayumva nyende kandi uri kurabesha abantu kuko abo bantu bose utumiye nta numwe aza gukira. Uri mu bikimwe Yesu yagenda ku kidengeri yashaka kidengera agasanga abantu baruzuye agahita numwe ibindi akabireka ati mukufi yapo jewe naje kuri uyu umwe mugabo uyu ibi bintu muri komwe haujiamini we mutumishi wa Mungu haujiamini. Iyo mubona publicity nyinshi ni kusema uyo mutu hajiamini. Muza ivyo wabivanye urisiri ko kura abantu mu bitaro ivyo wabivanye ivyo wavyumvanye. Mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Umviriza genda musome mu Filipi 2:5. Mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tangaza ibintu bitangaza. Tubabwira ivyo dukoreshwa twebwe. Mushaka tubabwire nga uzibye Imana dukoresha uzije mu busora abantu bakize kora ku kiganza gutya tsinda indi gahoka indi ngana gutya gahoka nkayimanuza ukuboko igahoka. Tugenda ruguru twagira ibikorane hanze umuntu tukamubwira tegenda wewe bantu Imana imbwiye ko ufite sida genda upimisha akaza gakira. Ni bande babizi maze imyaka 17 benshi muranzi nga nijyari muri ko murumva ariko navuga nirya uzi bitangaza bikorekera hari. Dufise umumama yaramaze imyaka 12 abaganga baramubwiye Dubai bamubwira nani end
baramubwira tereka konona amafaranga wewe uri ngumbavi uri ngumba araza ndamubwira ntimbo uri ngumba kuri barya ariko kuri je uzovyara heruka kuvyara sange nasiye kuri Facebook après 12 ans avyaye umwana après 12 ans uyu mama nibikivyo ivyo nibiki mureke igitangaza kirivugira nimureke Yesu yarababuza ariko ababonye igitangaza bikabananira kubika akaba aribo bagenda kuvyivugira byo nibiki ntimwiyemera uri umukozi ivyo wabivanye he nabwire mureke kubesha abantu ngozana ibimuga nibiki mu vyamagane ni kinyoma iyo publicité siyo umuntu muze ikimuga ivama wabwiwe iki Imana ikiza umuntu yakubwiye nshuti yakubwiye reka mbabwire iyo muriko murabona ba Benihini iyo muriko murabona ba Kristo ya Kirome ava yuko mushaka kuba nkabo manzi urabe mu mutwe kijana tunaanza kesho ngo impatient ngo ivyo nibiki tekana metere piesirite barya anyegendo ntibatanguye bagira bijya bintu hari urugendo hari parcours hari akazi hari kwitanga genda mu bazi ngere basenze genda mu bazi imisozi barayemo wona kuyatungo ngo eko tekana manzi urondere ratio wambaye manzi no kwambara nturazo genda baku genda hese mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu uwo nubwo ntiyabonye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako umugabo w'igihangange yari mu ijuru n'isi ibiriko byose niwe yabiremye abayiriko bose niwe yabaremye mugabo aramanuka aca bugufi ntiyabona ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako yicisha bugufi araganduka yambara umubiri w'abantu gushitsa hagiye apfa urupfu rwo kumusaraba urupfu rw'agakengerwe Imana yaturemye ndababwira ikintu kimwe babwira amakuru bamwe mutari muzi mu bantu mu bintu Imana itunze itari ifitiye gahunda yo gushobora guhereza abana b'abantu ni Yesu ntiyari muri gahunda yo kuzoza kuducungura ntiyarimo Imana itangaza ikavuga ngo ninde yogenda gucungura barya abantu mu isi ntiyari kirabwira Yesu yari ngaha namwemuye yabajije abamarayika baramanuka ntibagaruka bose kuko yamanje kubicarika bakoresha inama timbore kandi abereke rero bashira kurya kuri ekrati mugira murabe wongira gutume hari ibintu azohura navyo haba mu nyuma bigende arabereka barabibona titwabibonya tisawa tinone mu batama 24 Pasteur n'abakerubi binyabugingo bine ngomba nshaka umuntu umwe yogenda rero agasubisa bijya bintu hama gacungura abantu agaruka nzobana nawe baramanuka ati Yesu ntibagaruka tinone hari wava atoya n'ukuri rituvana niwe musi wonyene bamanutse ntibagaruka Imana ati ntawe ati gute ti Gabriel atoya n'ukuri Mikaye ati n'ukuri jewe ntuma kugwana vraiment bigesina bishoboka ibinyabugingo vyikikuje intebe y'Imana mu bisanzwe amababa yayo n'amababa kikuje intebe uwo muzi vyaciye vyifuka byovya toyana Imana ngo irarondera mu ijuru ngo irabura ngigenda mu isi iri kiratangaza Yohana ari karabibona itangaza mu isi ati mu isi twerekera yati n'ukuri uwari ameze gutya akaguma gutya
irondera mu isi irabura, igenda kurondera mu kuzimu irabura. Yohana aravuga ngo maze kubona mu ijuru mu isi habuze umuntu ashobora kuza kucungura abana ba, ngo ndarira cyane. Ariko ararira, aza yumva umwe mu bamarayika yatrishije araraba gutya, ariko araba yaguma hengamira agira gutya ati, abona Yesu azananye inyuma ahagaze imbere y'Imana ati ntuma jewe. Amubonye atagenda acha yiruka kwa Yohana ati ye peti gipanguze tiraba intare yo mu muryango tiraba intare yo mu muryango wa Yuda ngiriya iremeye kuja gucungura abantu. Ngira ndababwire Yesu kwemera kuza kuducungura si gahunda ya data, si gahunda ya nyene mission. Mu bantu Imana itatekereza gutanga Yesu ntiyararimwo. Iyo muvuga ubuntu mumenye ubuntu icarico. Iyo muvuga ngo mwaragira ubuntu za mwitonda mureka amagambo, ibintu byo hejuru amajambo yo pa ubuhodo tekana genda wige. Iyo tuvuga ubuntu genda mwige. Iyo Bibiri tubwira ngo iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, mu yindi mvugo Paulo ashatse kuvuga ngo yari ico Imana yari kutwima yari Yesu gusa. Niki ashatse kuvuga? Usomye kuri 32 harya hano twavuze, reka ndahavuge basi. 30 havuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. 31 hakavuga ngo none ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? 32 havuga ngo iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Dushake tumaze tugarukirize ngaho iri jambo rivuga ngo iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Niko kuvuga ngo ico nari kubasha kukwima yari Yesu nawe yarananiye. Murantahura gasengero. Ico nari kubima yari Yesu nawe nyene yaranyangi. Rero ko vyakunze nkamubaha, ni mumwubaha ibisigaye byose nubusa nukwitorera. Niba byarakunze nkarekura Yesu ibindi nini. Yesu kuza kutwitangira je nawe mureke gukinisha ubuntu. Imana yadukuye kure, Imana yahevye icubahiro. Bibiri ivuga ngo yararinganiye n'Imana, yabonye ko kuringanira n'Imana atari ikintu cyo kumirako. Yararinganiye n'Imana, yangana n'Imana. Yesu yangana n'Imana, nta kibazo yarafise, ntiyarashonje, ntiyarabona. Ngo yari umwana akunzwe. Ugiye kuraba igice cya 5 baramuvuga ko mu migane yari umwana akunzwe w'igikundiro, ngo yama yiginagura imbere ya data. Nta kintu yari umwana yari amfagate, umwana amerewe neza. Mugabo aravuga ati kubwa Olivier, kubwa Harumeri, ndahevye ambiance, ndahevye kuringanira n'Imana. Ngomba kuganduka ngende mfurufu gumuvumo kugira ngo ndamucungure Olivier, kugira ngo ndamukure mu bubata, ndamukure mu minyororo y'umugwanizi. Arafu unakamata neema ya ajabu, ugafata ubuntu bw'agaciro nk'ubu ukawufata nk'ikintu gisanzwe. Abantu bakaza kubwira ngo gusenga ngo byarare, tuta compris. Ntusenge byaraheze. Byaraheze twambaye umubiri ugumushuha, ubu ambisiyo dikoro bubarembeje. Ko byaraheze. Byaraheze muri ko murafatanira imbere y'ishengero. Byaraheze muri ko muraza kuririmba bamwe musambana. Byaraheze gute? Yesu yanyambitse ukugororoka kwiwe, ubu nambaye ukugororoka. Namuhaye ibyaha, nambara ukugororoka.
warangiza hamwe no kugoroka kwawe wambaye wa mwambo ukagenda ugakura ishati y'umukobwa wambaye kugororoka byaheze gute byaheze gute byaheze gute byaheze gute zaraheze abeda ukatugenda munsi y'igiti ugasomana wambaye umwambaro wo kugoroka byaheze gute ahubwo byaratanguye ewe mana byaheze gute udashobora kuba hamwe ne data udashobora kubahiriza uw'Imana yacunguje amaraso y'igiciro udashobora gutinya igicaniro cy'Imana byaheze gute mugire wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu uyu munsi ibi bintu ndabibabwira mana yanje we je protocole ni yafashije Bibiliya nkabona namfashije ibi mba numva ndijene barabizi gene nkunda kugwana nabo igihe naza wa protocole ntanzi yapfuye yayinyatse n'ingoga nibiki unyatse inkota nohura na Satani mu nzira ubu nohura na Satani no mugwanisha ibintu byo gutwarana uyu munsi umuntu agutwaza iPad undi akamutabaza ikote undi akamutwaza igiti umuntu akazona narabyimbye none madiru systema naingia bitugani bibitu batusita sogeni mbari nibitugani nibyo biriko biraviramwe abashumbo gusanga umushumba itorero riringa ibiruka bisanga biri mu kanyosha se kwasa umwungera ari kure y'intama amabingira zizoyamara ishengero ringa biro ziruzuye mugabagiye kurwa biro hanu kure y'ishengero wowe umva ukunda ishengero urakunda intama uri umwungere gute uba kure y'intama zawe uri umwungere gute ufite abo wakira na butakira uri umwungere gute ufite abo witaba kuri telefone na butitaba uri umwungere gute ari abana bawe umenya apere nziza witaba atuyatanga igira 10 gikwi ariko kajya ambwira amagambo menshi ntanitse atanga sindamwitaba ari umwana wa mwishengero uri umwungere gute ufise umutima w'Imana gute Yesu yahura na maraya akicarana nawe yahura n'abantu zenya abatoza kore agasangira nabo bakamutwenga ngo nawe wabaye maraya nk'abantu babaye habwa ati je ndazi ico ndiko ndakora ntiyari maraya muga yasangira nabo kugira ngo ashobore kuronka ijya mitima yabo nsozera ndabwira gutya Imana umviriza umvira ndabwira isunana kandi ko kijana mfite ubusore nka mwebwe iyo ndiko ndababwira abasore bagenzi banje simbabwira gusa naje ndibwira cyane cyane abasore aba papa bakuze niba inararibonye babonye byinshi my friend ufite 20 15 25 kwa neema ya Mungu safari ngari ndefu sasa usifanye hiyo safari iwe safari ya mchoko sujikaze ungari na avenir uracafite kazoza keza utanguye kukonona mu myaka 200 utanguye kwiyonona mu myaka 200 25 batanguye kwiyonona ubuho birateye ubwo umusore wa 14 uyu mwanya ndiko umusore wa 14 basigaye bazi kudraga twebwe 14 twara abasimbaro wali yo tarza nibyo twara ntitwara abana makuru mu myaka 14 ntitwara abamakuru twara abadesanime mugo umwana wa 14 uyu munsi diza araba frijorito marimari kajorina nibyo bantu bazi kuraba ama pornography bagenda kuri Google a14 turarengana mwibara gutyo ukabona gahungu karashushe kagivisa amabere kumanu kari kumwe n'umukobwa ka ubusore bukirwe 10 mutakufa mwe batoto mutakufa umyaka ufite niwige ikonsantre wige ugira icuvamwo reva mu bintu byo gukundana 14 ubwana bw'umukobwa bw'imyaka 12 ubunye n'uburashushe buragucanganya buzi gucanganya abantu bataziwa 12 ugasanga igihunga tasoni na tanu kumaramara gifise igihunga cha 35 30
kinasimama na gafie kaka 13 ans. Chahwereye hauna haya. Biko bya naume birokore bisa bibya hovyo sana. Twaba tubibona. Igihugu kirakoze ko kiradraga mu minere. Uri kuvuga utwana duto tungana gutya. Tutafute kikofongo sacha chemura patapata. Tafuta rukofongoro emuko sawa. Muvugurane uko rukwambia kama unikulishi nyama atwendi. Kama sasa juu ya kuogopa kuuza mkeke na nyama unatafuta gapetite ke utadanganya. Kovonga atakwambia vya uko na ngapi? Mi staki, mi vraiment sina mbingo, ngunanipenda vile ya Pasteur. Upendo wako lazima unipeleke face à face. Unasema mimi sina za face à face, hata nitafuta gapetite ke ndadanganya. Muriko muratwenga nibyo ndavuga nka mugatwenga nisago gutwenga ni byiza ariko ngira ndababwira sindiko ndakina ibindi ko ndavuga wa musore we utabashije kwirinda wa mukobwa we ivyo uri kurakora ejo uzorongogwa uzokumirwa umaze kuvyara ukisanga wari ivyaye ugasanga umwana wawe urakijijwe waramaze gutuza amaraso yaratuje uvise umwana arakuze aduza ugasanga numusazi nkuko wari umusazi muri iyo myaka ntuzutangara ibi dukora kavu murambara ubusu ugasanga ntimurabibona aho umuvyeyi usanga umukobwa abo twakuranye ugasanga yambara amajipo agera ngaho yambara ubusa imbere y'abantu yavyara umwana nawe ugasanga yambara ubusa umenye ko icuri kurateragira utegeza kuzocimbura abana babo uri kurakina n'ubukobwa bwawe ukabukinisha uyangenene uzosanga izo ambisi ufise ugiye kuzigaburira imbuto yawe wagenda kumuvyara umwana adize ugasanga kuzuranye ubambise katazi yo bwavuye iyo twirinda kubera urungano uyu munsi sishobora gukora icyaha kuko nkoze icyaha noba ndiko ndakwegera Bernice abana nzovyara iyo sinirinda kubwanje ubu nirinda kubera umugore wanje sishobora kugana gufata abandi bagore kuko ninamufata bazofata umugore wanje nirinda kugira ngo nkingire umuryango wanje nirinda kugira ngo abana banje baze bakure neza bakura n'imbuto yo kugororoka bakure bubaha Imana bakure batinya Imana kuko nkabandanya ndabikora ndi mu Mana abana banje bazova mutashanga tuko hapa chini ya jua mutashanga umwana ukananirwa kumuzibira mu bukumi bwa mukobwa waca mwidirisha waraguruka ugaca hirya no hino abana ukananirwa kubazibira abana ba kananirwa kuzivuga sanga kana karakuze waramaze gutuza ntuvuga wavuga ati mama we nayo wibebe ntuzi bigezweho wavyo observa neza ugasubiza kaseti nyuma ugasanga ibyo umwana wawe ari karagira ni bya bindi wahora ugira wewe iyo mvuga ushobora kutanyumva uyu munsi hari abanyumvise uyu munsi hari abazokumva ibimvuze ejo hari nabandi azokumva hirya y'ejo hari nabandi bazogenda kuvyumva umwaka ushize hari nabandi muzogenda kubimenya ko navuze umaze kurongora takaza inkomezi zawe uzogenda kumenya ico navuze ni wubaka urugo rwawe nawe uzomenya ivyo ndiko ndabwira ko ari ukuri mwe mugucheza si tulicheza mimi munacheza mimi niko mugamba mimi nitembea na banko crazy nitembea na bafarias ababazi mugende mubabazi twararyambanye twarambaranye twebwe ntitwariha punta ntitwariha kuri Merite ni bande batambiye muri punta ni bande batambiye nibe bazi kuri punta bwate yibiyo ni bande bayizi punta harya kuri Merite ni bande twe ntitwariha turi kwa bakajwinge tukwa turanyanyuwa byuma twe dufite amaboko angana gutya twaterura ivyuma twabakajwinge twatamuka gutya ntitwariha muri bwate twaterura ivyuma je nabifise amaboko angana gutya me unanambia nini unabianza leo unaruka unajwaza yango tuko bagamba si turi drage tukwa tunadrage hapa nibe muna drage ya bongo ya burofu numuruho ni muchoko mutupu hamwe no kuvyimba no kwimpressiona abantu numuruho turekura ugenda kurekora tukarekora tumuruho ntacyo bimaze nta igifise umumaro no
kubaha Imana no kuyikunda ukayigendanira. Ibi bintu byo mureke gushuha, nta gisasa munsi y'izuba. Mushaka mwotekana mugatunganya ubuzima bwanyu, uwiga yige. Wa mukobwa ureke gukinana n'ubakobwa ni wige. Nimba bavye bari kwarakurihira ni wige. Wa muhungu wereka gufitinisha ni wige. Siju ya uwo barbare biri nishinda gusoma. Yesu hange ni jaria neema ni rogota. Nari kiwerewere muri familie yacu nije kigugu kandi apane kiwerewere kwera ntazi kwi. Nari kigugu kwera gukunda ubuzima, kupenda rare machungu, bananibania, sidame, banatoka kure nitokee. Munyakabiga tunahama turu 8. Urazi yo wimuka mu quartier imwe uva utayivamo. Abantu bava bimukira mu quartier imwe batagenda mu yindi quartier. Bimuka mu ijoro. Utareta transivile. Wimuka mu ijoro kuko wimukorera amamatera mu ijoro. Munyakabiga nirishi ndani turipa hama turu 8. Turu 8. Ku buryo twageze naho wimuka hano ukongera kandi nyuma y'imyaka 2 ukahagaruka. Mwebye murabizi. Machungu afu turakoma naenda mu masomo ku marise de l'avenir na kutambaga umuziki twagira ama concours de danse. Twasaba ve nabne torebo bono natambuka gutya. Bamero nambia we petit turi asoma petit frère wanje nkurikira. Akiga je nkasimba madirisha. Uyu munsi Imana ishimwe ubu ndi dadi mu muryango, ndumuvyeyi mu muryango. Mugabo petit frère yagiye gushika hanze muri Sweden. Aca yigira ibintu n'umumekanisiye w'indege. Umuprofesseur we niwe yamusavye yuko agenda gukora ivyiki, agenda gukora ivya train, izi train electronique. Kuko ivyo zijya train ziruka cyane. Ibintu zikoresha indege zirabifise. Niwe yamugira inama aramubwira ati reka gukorera mu kirere ukore hasi. Umwana muto y'induti imyaka nk'ibiri 3. Yarizarame jewe ndiko ndaca amadirisha ndiko ndacomoka na pitwa na kunya 14 naringeze kubiyere 12. 14 makaju inge atwana toka tunaenda kudrage baneri vile tulipiga neri tupiga jadakis uliyazima pantaro kabambi wa hivi pantaro sio yako kwa hiyo uliyazima pantaro sio ndio uliyazima shati tomoka hivi tena mnapatiana condition bana unasumba na kupatia 18 20 unete na mipigo wenda chomokee unaenda drage ku masaha muchana mugikumbana na ule mwanamke wanyuri drage usiku na fara neri jada kisi Yesu yake muchana ukimwona hivi unakatika kubera iki ve uri kunafanana usiku sio ndovo unafanana muchana kavimba toto yose umuruho tunakunya mapombe banamuke baratukana iko turabatezesha turafana ngenda kuruha Imana arangiriye ubuntu irahankura irangabanya insubiza ibitugu vyanje bisura ku rutonde je vyari byaragondamye turifa kiwango unakuwa na fieri mpaka kupuri unapiga puri ligondama fieri Chani isanga naragondamye natambuka gutya je fieri turafa fieri mpaka kupuri tena unamaza kunyanywa puri ulitia pudre munani unafuna dipanguza pudre uko unanyanywa vyumba unatasa zote kwa kipa ko fresher bandu shetani Tusenga Imana muririmbe dutamba Tusenga Imana Tusenga Imana Tusenga Imana iri joro ni igiwawe Imana yateguye iri joro yateguye amakesha kubera ifise umugambi ukomeye ku buzima bwawe ni gahunda nyamukuru yatumye ive ikorwa nyaruka banguka munyaruke banguka muzi muri benshi cyane mutegeza kuza kwakira Yesu nyaruka cyane nyaruka Yesu akugire neza Yesu yangobotoye Yesu yambohoye nawe ashobore kukubohora Yesu yankuye umuruho nari mfise kuzazanirwa ngwino nawe akugire neza nyaruka nyaruka cyane ndagutegereje nyaruka nyaruka nyaruka
ndabategereje ari abataraza ndabategereje iri joro n'ijoro ryawe utegeza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Iyi ni inzira nanje naciyemo, ni inzira bene data bari ngaha baciyemo n'abaposteri bari ngaha, twese niho twaciye. Ngwino Yesu ahindura ubuzima bwawe, agukure mu buzima bw'ubumayibobo, ubuzima bwo kwiba, ubuzima bw'ubusambanyi, ubuzima bwo gukora ikibi. Nyaruka Yesu akugire neza, nyaruka, nyaruka. Ndacyabategereje ko arabahari. Reka kubaza umutima, reka kuvuga ngo barambona. Nyaruka. Uwitwa ko yaramaze kumwakira ariko yaguye. Ubizi neza yuko ubuzima bwawe bwaguye, waraguye, nugifatanye n'Imana, imigenderanire yawe yaravuyeho n'Imana. Ngwino nawe kuko ugomba kwiyunga bushasha. Ngwino wewe wumva ko imigenderanire yawe n'Imana yamaze gucika, urazi Yesu ariko hari ibyaha wakoze bigutandukanya n'Imana. Ngwino nawe usubire kandi kwiyunga. Iri ni ijoro ryawe. Nyaruka, 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 ndabategereje. Nyaruka mubikorana ubangutsi. Nyaruka usubire kandi wiyunge, usubire kandi ufatane n'Imana. Imigenderanire mishasha igaruke. Nyaruka, 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 turabategereje. Nyaruka, nyaruka.